waragana udutesi no kurondera umwuka meme uri mwiza jawe nari nabonye reka ko wanshimye nabonye ko wanshimye nurinde uvuga ati nagushimye kuva kera nyisaruka hariya agatima kateye ngo twabi amaso yawe rero ashume ngo ni inyana itere yaho urandaba mwuzutswa umwuka umengo nuvugishwa urukundo rundimwo ruriko rurahirira rududuriza icuki cawe cy'umura meme ndutiriwe turacyakure uta amajyambere yaraje kuvugana bisaba tubicisha ahandi hantu turaka telefone umaka nimero nze ndakurungikira bya bitima binini bimwe bimeze uko bigume bitwibiza uko ngo tiku nawe ukabonye umutima ukabura amahoro ndagushyigira ko kuririmba ikaje za I love you hamwe na za joteme aka rero niko kanimero kanje kari mitere uzoza urarimitera nko ngaho uzosha untora nibyo kurimitera nabyo ntacyo mare ibi nivyo vyakugenza uri singenzwa na kamwe wewe umukobwa wanje ukura muramwiga hanisone tubona kubwiye ati tumuka ukaguma utsimbarara ngaha ku mukobwa wanje gamari reka tugenda tujanye ho turabimarira imbere buke kudatwenga wakuzimu twenga ushaka bana ko twashwa nane wowe rero genda usubira mu dukorwa wari kurakora jenda giye merekeza umushitsi kandi uza gutora amahera mu kabati uza kugenda ugura uduhuzo sawa comoka kameremere imwe mu minsi bahora imbere mbere yo kurabira hamwe bigiye guca mu gice c'icenda banza urabe neza ko wafyonze like aho munsi hari agatoki wibuke urabe ko wafyonze subscribe mu gihe ubona ko biri ngombwa hama igice c'umunani vyayiranzi twabonye neza impanuro zayiciyemwo mbere yo kurabira ibigiye guca mu gice c'icenda kunda tubanze tuyagire hamwe ibyaranze igice c'umunani uti nibihe canke nihe mpanuro twakuyemwo. Ino filme ni filme nziza, ni filme iriko iraryohera abantu benshi, ni filme yabonetsemwo wa mukobwa wacu ariwe Mireille, niwe yabonetsemwo ca camamare cacu, umukinyi wa mbere cane muri Afrika canke mu Burundi akunzwe cane, icamamare dukunda eka aho hakurya no mu Rwanda bamwubaha canke bamukunda cane kurusha uko abarundi twe tumwiyumvira canke uko tumukunda. Nuko twabonye neza ko babashije kutunezereza, twabonye neza ko badukiniye filime, nuko impanuro zabonetse ziraboneka aho zavuze ziti abakozi b'Imana babi, abakozi b'Imana birata ko abakozi b'Imana kandi atari bo, abakozi b'Imana badushizemo ubwoba bwo kuvuga ngo zana ibi kugira ngo Imana ihezegire tukabasha kuvyumvira. Aho turatanga akarorero cyane kuri aba bantu bacu, abapastori bacu canke kandi abaraho ntibita abapastori, bita abaprofeti ekabadadi n'abandi. Usibye ko atari bo bonyene isi yageze ahantu habi aho umuntu wese ashaka kwibona nk'igihanganye mu Mana kandi atabuhanganye mu Mana buhari, bashaka kwibona nk'ibintu bihambaye cyane mu Mana kandi mu Mana twese turabana, buri umwe wese azobazwa ibyo yakoze, ariko bo bashaka kutwereka ko ari byamamare canke ari birenga mu bintu by'Imana kandi Imana atamukuru atamuto. Nuko rero twabonye neza arahanura aravuga ati baturemye ubwoba ariko Imana yo yaturemye ngo idushire ngaha ku isi kugira ngo umwe wese ayisabe kandi yongere imwumvire. Muti gute cya gihe bica Kristo, cya gihe bica Yesu, turabizi neza ko igitambara carahafutse
cyari gifutse ahera n'aho abakristo twabwirizwa gushika. Ico gitambara mu kwitaba Imana cyangwa mu gucikana kwiwe, igitambara cacitsemwo kabiri. Kimaze gucikamo kabiri, hahandi hera, hahandi tutashobora kugera, buri muntu wese ahabonesha amaso ekabasha no kuhagera. Bivuga ngo ino filime hano iri kiraganisha ni gushaka kukubwira wewe nyene mu Kristo uri kuraturaba, n'impanuro ivuga ko wewe mu Kristo uri kuraraba ino filime ufise uburenganzira bwo gusenga Imana ubwawe bwite, ufise uburenganzira bwo kwisabira Imana ikakumvira kandi ikagukorera ibyo uyisaba, atari kwa kwiyumvisha ngo ni naka arinze gutitimira canke ngo arinze kuvuga mu ndimi kugira ngo Imana ikore. Imana ntiga ibiturire, Imana ntibayiha ikimazi kugira ngo ikore ibitangaza, kuko twarabibonye neza. Iki gitangaza ca mbere gikoreka, turabizi neza ko baje bazanye ivyo bazanye, uwo bazananye abishira aho hantu, ariko baca berekana ko ivyo bintu ari bo babikuyeho kandi ari bo babishizeho. Uno munsi mu mashengero menshi turazi ko ibi bintu bihari, turazi ko ibi bintu ari ukuri, si ibintu batomboje, si ibintu bakinye muri filime, ni ibintu bibaho kandi biriho. Rero aho umuntu bamurema mw'ubwoba kumva ko naka ataravuga ngo Imana iravuze, umenga Imana nikora, tukibagira canke tukibagiza neza ko Imana nta gituririra. Ariko abandi bo bakubwira ngo utaratanga ikimazi kingana uko, ngo Imana ntishobora gukora, ngo Imana ntironka hica mu gukora, ngo Imana ntibona ingene yobikora. Barakubwira bati daba ukora ibi n'ibi n'ibi, daba uzana ibi n'ibi n'ibi kugira ngo Imana ivyumve. Nuko rero urashobora kuvyumva nkaho umenga Imana ni mwene wabo n'abajya, ariko ntaho Imana irigera igigiturire, ntaho Imana irigera ihemukira umuntu wayo ngo iriko yumvira naka. Usivye banza urabe ingeso zawe, banza urabe wewe urinde, banza urabe wewe uriko witwara gute, banza urabe wewe ufise ingeso nyabaki. Ariko uno munsi turashobora kurabira ku batunzi basanzwe banakenye, ku batunzi basanzwe bakora ibyaha, ukaraba ukagira ati mbe kurya sambana, kurya n'inzoga, kurya yicana, kurya yitwara, kurya nuku na kuriya, ariko akaba atunze. Ego koko aratunze kandi arakora ivyo byaha. Ariko banza utandukanye ubuzima. Buri muntu ku isi afise umuhamagaro wiwe, buri muntu wese ku isi afise icyo Imana imuzi ko n'icyo imushakako. Hariho abahebye, hariho abakunda kuririmba bati abayo yabamenye kera, abayo ngo yabashyizeho ikimenyetso. Ibi rero birakubwira canke birashaka kumvisha ko hariho abahebye, hariho abo bamaze kwiyegurira ikindi kintu, Imana itakiraba inyungu zabo ngo zivuye he canke zigiye he. Ariko hariho abandi ijambo ry'Imana rivuga canke bakunda kuvuga bati hako Imana yoguhombya. Just ivyo bya hako Imana iguhomba yoguhombya ntibifata bose, just siko biri. Hariho abo bifata, hari n'abo bidafata, kuko hariho abahebye, ariko hariho abandi Imana idashobora guheba, bivanye n'uko ikuzi, bivanye n'ico yakuremeye, bivanye ni yoyo ifise integuro ku buzima bwawe, yateguyeyo, atari wibwira, atari n'uyibwira, irafise integuro yateguye ku buzima bwawe. Ariko bitavuze ngo ikikubwira ngo bikore ku nguvu, ariko ibi ni ivyigukorera kugira ngo ushitse vya bindi yahitamo ko uzoshitsa ku isi. Mu gihe rero ugomba kuva muri za nzira zayo, irafise ivyigukorera ku buryo bwayo, itakurenganire canke itagize gute, ariko ikabikora ku buryo bwayo, ukisanga umuhamagaro wayo wawubandanije kandi utabishaka.
nuko rero Imana ibandanye guhezagira King Sabas ariko arandika ino filime itwibutsa ko ubukristo bwacu butakwiye kuba ubukristo buvuga ngo ni mpaka naka avuze, ngo ni mpaka naka kuri ibitangaza avuze. Hari ikindi yavuze ati mbega koko muri Bibiliya hari ahantu handitse ko umuntu kugira ngo twemeze ko ari umukozi w'Imana azoba akora ibitangaza. Ariko uno munsi umukozi w'Imana wa nyawe twemera canke bemera ngaha ku isi, uno munsi isi tugezemwo yemera umukozi w'Imana ari uko akoze ibitangaza. Baraza bakavuga bati kuwa Mungu dufise igikorane, muzoze muzohabonera ibitangaza. Mbega twibuke Kristo canke Yesu yamaze imyaka ingahe ngaha ku isi? Ibitangaza yakoze vyari bingahe? Nibaza ko mu bitangaza bizwi muri Bibiliya Yesu Kristo yakoze urasanga bitoshika 20 mu myaka 20 ingahe yamaze ku isi. Yapfuye ari umusore w'imyaka 30, ariko ibitangaza yakoze ntibyarenze 40. None no munsi ibitangaza byabo bikoreka ku munsi. Bantu b'Imana tubashe kwigishanya kandi tubashe gukurikirana no filime irimo inyigisho nziza. Ibitangaza byaba turiko turita bora abakozi b'Imana bikoreka buri munsi, ariko Kristo we yamaze imyaka 30 ngaha ku isi, we yakoze ibitangaza bidashikana 20 nimba biriho. Sinzi byuzi, ariko ibyo nzi genda ziko bidashika 20. Ibitangaza byemewe iyo bayarakoze. Mugabo buri munsi bakora ibitangaza. Kanje bitangaza Kristo yakoze ngaha ku isi, turabizi neza ko yaciye ku mpumyi ayibwira ngo humuka. Turabizi ko yaciye ku mugaye amubwira ati muguruka. Turabizi neza ko yagiye aho bariko baranywa inzoga zikabaherana, umuvinyu akawugira mwinshi. Turabizi neza ko yagiye aho yarari batagira ivyo barya, hari udufi canke agakate kamwe akakagwizamwo ibihumbi. None bantu b'Imana tubashe kuyaga, ariyo mpamvu ino filime ifise inyigisho nziza kandi ikomeye. Ninde umukozi w'Imana waha mu Burundi canke waho hiya mu Rwanda canke waha muri Afrika canke muri Amerika canke he aragenda ku bitaro agaca agenda akavuga ati vaho mwitahire mwese murakize, atabanje gufuruguta bya bintu byabo. Reka tuvugishe kuri Yesu Kristo haraho mwigeze mwumva yavugishijwe mu ndimi kugira ngo akize umuntu runaka agomba gukora igitangaza? Inyishu ndazi ni ntawe. Uno munsi kubera iki barinda gukora bijya bintu akabanza gukora mu mutwe no kugira gute kugira ngo ukire? Ariko Kristo murabizi neza aho yakora ivyo bitangaza nta condition nimwe yahaba. Yaraza ugize ukwizera gusa ukamubwira ati Kristo canke Yesu meze ukunuku kandi nshaka kugira uku umera uku, yakubwira ati va hasi witahire urakize. Ahantu twibuka yakoze ikintu cyo gukora ku muntu ni ca gihe ca yampumye, aho yafasha akora hasi atora utwondo, amaze gutora utwondo hasi adusiga ku maso. Umuntu arabona aragenda. Aho hantu niho tuzi ko yakoze ikintu cyo gukora ku muntu. Reka nkwereke ikindi. Igihe yagenda kuzura Lazaro yahagaze hari aravuga arasaba, aravuga ati Lazaro va muri iyo mva bamuzima. Nuko Lazaro araza ari muzima, atamukozeko, atagiye gusuka ibintu ku kiziga, atagiye gukora ibintu ku kiziga, ariko aravuga ati vayo ingo. Nuko Lazaro aza ari muzima.
ibintu biba birangutse uko. Rero mu byo turiko turaraba muri ino filime canke muri zino filime nibaza ko turiko turabibona kandi vy'ukuri. Impanuro ziri muri ino filime turabona neza ko ari impanuro z'akamaro, turabona neza ko ari impanuro z'ukuri kandi zifise ico zivuga. Birakubwira ngo ubu mukristo wa nyawe ba wewe nyene ntube uwo ushaka bariya bashaka kuba, aba uw'Imana ishaka kuba. Uw'Imana ishaka kuba rero ni wa wundi asenga ari uko hageze ko asenga, ni wa wundi asenga no kwizera mu gihe hageze ko asenga, ni wa wundi asenga no rukundo mu gihe hageze ko abwira Imana ngo Mana kora ivyo ukora. Akamuna filime rero irikihanura ku ngo n'imiryango, Akamuna filime irikihanura ku rugero rw'amashengero, Akamuna filime irikihanura ku bw'abakristo bazimiye bibwira canke bumva ko gutanga ibimazi aribwo bukristo bwa nyabwo canke arico gikuru cotuma imitwaro yawe yishurwa. Bibiliya iravuga ngo ntaco woha Imana kugira ngo wishimishe, kandi noneho nta kihari usibye urukundo woyikunda n'icubahiro woyiha. Ivyo vyonyene birakwiye, kandi ivyo nivyo bintu vya mbere bikuru, kuko mu gihe wubaha Imana bikurinda gukora icaha. Igihe wubaha yakuremye bikurinda gukora ibitajanye n'ivyo Imana ishaka. Ico gihe ukabasha kuba umukristo wa nyawe w'ukuri, abasha kwiyumvisha ko Imana ifise agaciro ku buzima bwiwe. Nuko rero Imana ibandanye kubagira neza. Mireille nibaza ko impanuro yatanze ku bantu bayiravye twayibonye. Reka dushake tuyage gato. Marezo we twabonye ko yaje ari wo kudutwenza, kandi koko turabizi ko ivyiwe n'ivyo ugutwenza. Turazi Iveti inyifato yiwe nawe yoyo ko ari ugutwenza. Mbega koko ibanga rizohava rimeneka umeme mashine bibaza ko atumva umunsi yabaye yumvisha amabanga bavuga ivyo bariko baragira. Iveti ku mpande zose ariko aramenyekana. Iveti kubw'ubwicanyi yarireze, Iveti kubw'uko yakuze biriko biramenyekana, Iveti kubw'abo yishe biriko biramenyekana. Mbega turibaza ngo bizoherera he? Turibaza ngo ibi bintu bizogenda gute? Ko Iveti wacu ibara ryagoye, ko Iveti wacu abasha kugambanirwa n'uwo mukobwa kandi yihoreye inyuma canke impera z'ibi bintu. Muribaza ko ibya Constance bizohera uko nyene? Tubwire wowe uravye Iveti aho biriko biragana, urabona ino film izohera ageze ku rugero rungana gute? Bimwe mu mpanuro Iveti ashaka gutanga ni ingene bifata mu rugo canke n'ingene ingo zisambuka. Muti gute? Iveti yagombye kwicisha bugufi ariko atishishije bugufi, aho yafashe nabo umugabo, kandi umugabo yagomba kwicisha bugufi yitwara nabi. Rero umugabo bimuca intege canke bimukuramo umutima wo kuvuga ngo ngomba je kubaka, ariko abasha kugomba komoka. Nuko rero tubona ko urugo rwiwe rugiye gusambuka kandi bwite, aho abagore benshi usanga bitwara ku kuntu bakibaza ko kuvuga ko ariko gukemura ibibazo, ariko ibibazo bariko barabikwega ahubwo bariko barabikomeza. Nuko rero ndiho abagirire neza, mwakoze kudukurikirana, tuzobashe gusangira n'ibikurikira. Ciao ciao.